Mu bantu benshi rero ukumbuye mu Burundi ninde ukumbuye gusumba abandi bose? ariko munguye munguye happy live. Wow. Aramwemeje. Ntabwo ari blague vraiment kandi rero ndabakumbuye abantu bose nk'uko babivuze ariko rero nyene nawe tubyumva antuka Imana izo mu mugabo nyene duhuza atambanira ahubwo azonshigikira mu gikorwa canje kuko antuka ni yambere kibambaza Imana izo bimubaza. This is Flash TV. We shine to progress. Yeah. Alright. Okay, turamutse cyane bakunze ba Flash TV 257 bakunze ba entertainment yo Burundi aho muri hose bizere ko mumeze neza. Ariko ibintu n'ubuki ibintu ni umunyenga abibihe bitariko biratwara neza mwihangane muzirikane yuko nka byakunda ejo namwe Imana izobibuka ibihe bikagenda neza. Ijwi wumva ni ijya ndi kuri yo Leonce the son of God Dr. aka Dikomba ndi kumwe n'umuhungu wanje mu buhinga bw'ivyuma canke behind the camera ni Ireri Tazoyi. Tumwakira umwigeme dufise uno munsi niko murabona imbere ya kamera twizeye ko tugiye kugirana ibihe byiza. Umeze neza? Meze neza. Nawe beze neza? Nanje ndashimye. Okay. Ariko uranteka amatwi n'imvirizo cyangwa ariko urumvirizo turiba turavuga. Byose nabyumviye. Yose wabyumviye. Hari ukuntu mbona nyene ubiraba nkaho menga ntabyurimo. Ndabirimo. Meze neza ariko. Cyane. Ibihe biriko biragutwara gute? Ibihe biriko birantwara neza. Ku mpande zose tu. Antuka ndashima Imana kuko mbonye burakeye nkabona birakunda ko ntambuka ikintu cyo gushima Imana. Gufungura ko tabisize n'ukunda gufungura. Umuntu nakireje bundi atugira ngo mu mahobe yiwe mu byakunda ngo harimo no kurya. Oya kurya vraiment ni ikintu ca mbere antuka vraiment ndakunda kurya. Oya urazi impamvu je umuntu uburyo yantwengejemwo yabifashe nka hobby. Like nkuno mvuga ati ndafiringa umuziki ndakunda koga nabundi ufite kurya je urazi uburyo ndabitahura. Nibiba bikwiye kuja mu bintu umuntu yovuga ngo arakunda. No hari abantu batabikunda. Abantu batabikunda. Ugasanga arajya kubwo kurya tunarabwa ati vraiment. Je ndiko ndarya nderekwa no kwerekwa. Yerekwa rikaje amafuta akaduka. Ari karajya. Umva nkaho nyene ari umunezero wiwe kabisa wa mbere nizo feelings. Ya birashika. Umeze neza rero ariko no mu bundi buzima busanzwe. Twaherukana kera mwana. Twaherukana kera shaburi poteza. Ni poteza cyane. Oya twese tukara kuri Fresh TV. Ahubwo wewe ni ndonde igihe kinini. Ejo bundi naje. Ano besh. Ejo bundi naje kora no muri hidden talent muranyinyegetse. Waje kundabaje nari ngwaye nakubwiye ko nari kwa muganga. Nari kwa muganga. Ariko mwaburagiye nyene guhinduza uturori bisanzwe. Oya nari ngwaye nyene turana ko abakunzi bandi baratwo ntambara amarori. Mugabo barabona ko ataraye ko kubereye ukuntu wazi ko nanyine baza ati nuko gushatsa nyene bisanzwe. Kashare. Kuko Imana arakubereye uko. Ama umuti urabera umuntu. Ni umuti? Ni umuti rega n'umuti. Samarori ngo nambaye kugira ngo ya nego nabati ndagaruka twaheruka kubona twaherukana imbere yo kuja mu Rwanda zibira kukubona amafoto y'iki iri kumwe n'abamanzi mupfani nanake mwaho yuko nyene bisanzwe muca muri foto bon hari ibyo biri inbox bari ibintu twari ko turategurana manzi mu Rwanda mumenye nk'umukinnyi wa filime yubatse izina hariya n'umukinnyi wa filime ariko yarabihagaritse ahubwo ntakiri kare urumva impamvu mvuze uko abantu benshi babonye zijya foto babifata nkaho menga bibaza yuko menga hari igikorwa mwamugire mukorana nk'abantu benshi bamumenye muri filime bibaje yuko menga na kamuvi nyene mugire mukora
ya bon ibikorwa tudonga ko two turategurana muzobibona canke muzobibona nyene ariko nyene tu ntibija kure ya entertainment oya bisa yandi makuru ahubwo yanavuga yuko ngo mwari gukorana na aba bana babiri bifute yes bitwa gute aba bana babiri bo kwa Irene Vestine na Dorcas ngo habaye hamwe ngo bipfira mu nzira byagenze gute my Jesus jewe nta na gahunda yabo nari mfise nta n'icumbiro cabo nagiye mfise kandi nta nubwo tugeze tunavugana nta nubwo tugeze tunabonana nta n'icumbiro cyo kuvuga ngo mbonane nabo nagize ya barabesha rero gusa rero amajambo ratiko abantu bavuga amajambo menshi narabonye amapost atandukanye abantu bakora amakomantere nyene ari bizarre ukuntu bagomba kungereranya na Vestine na Dorcas antuka bijya ibintu je sindabikunda oya ubifata nk'ibintu biri bizarre kugukompara biri bizarre kuko je ndi mu gikorwa c'Imana sindikunda compete n'abantu ya sindi mu mahigana bivuze yuko Dorcas na Vestine bobo bari mu byo guhiganwa saba ko ntibari mu gikorwa c'Imana oya biravana bo n'umuhamagaro bafise kumbure bari kuvuga ati twe turaca kanoti canke twe turakorera Imana bon nibo badisokre bwabo jewe ntabwo banifuza ko bangereranya n'umuntu je ndi ku giti cy'wanje Imana ndaba nka jewe nizoraba competition uko ndiko ndakorera muri competition nzotahira vy'ama competition swat nzotsinda canke nzoneshwa none naneshwa gashanzo canjara rero bisaba ko je ndi ku jewe nka jewe Daniela irakoze canke ko wizo nivuga burya nariko ndimbira ntwari bwivuga Kwatiye kuvuga utundi tuntu twinshi utarivuga nukuvuga Dani yarakoze uvuga ngo mbe Dani ndakubaza hari akantu uvuze ngo ko guca amafaranga ese uri muri gospel nk'inu urimwo ugatangira guhuriramwo n'inzira zijanye no guca amahera wifata ko baba bavuye muri wa murongo wo gukorera Imana biravana n'izo nzira zarizo navuze inzira zo kumakinga money ukoze nk'ubu habaye ibintu runaka ukoze diri Mimi wa gospel of course uragiro ufate ni nka concert baguhembye kugira kuririmba ico gihe baguhaye amafaranga mboni baza kugorogeza ntararugira ku mugabo aho ngeze mvuga igihe wo warushikiriye sinibaza ko rizogera ba ntabyo negura vraiment kugira ngenda kuririmba ahantu ngo makango ndabasabe ngo ducirirane nkaho mengo ngiye kubura igitoki wewe uvuga ati ico nahawe ni kugitangira ubu kiretse ari nk'ahantu kure swati bifashe bisabye gufata nk'indege batondera iryo tike y'indege canke nimba ari bus badira bus sawa nzogenda mugabo sinavuga ngo ngiye gucirana ibico ko babigoye ikora ariko rero aka kantu je twageze kuganira n'umuntu arambwiye ati karanyoshe gospel cyane na gospel y'Uburundi ku ruhande rumwe ugasanga abantu badatahura yuko bategeza guhembesha ibikorwa byabo none Dani sipoza nk'ubu nk'indirimbo uri kurakora reka dufatire nko kuri imwe wo barakoze atuka ntiyagutwaye munsi ya 2 million biba bizimbye sinzi ko wanyunkeka bitazimbye kubera wowe se na rebo nikagukorera ariko uko biri kose nabo nyene baba bashizemo n'amafaranga none habonetse inzira zo kuyagaruza bishobotse bakanarenza kuko ni business reka ubu bifata nk'ica cheke national kivuga ko ndi kubera afite jewe kuno ndabitahura biratandukanye nuko abandi bantu babitahura gusa icyo nzi nuko ndiko ndakorera Imana yego Imana niyo abona ko mwiriye kuronka umusaruro mu byo nkora kuko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo mu byo turakora hari impembo mu ijuru kandi no ngaha mu isi tuzohemba so ifise ukuntu yoca amatru ugasanga nyine biraciye muto ariko nubwo bavuze ngo biri bizarre ubu byakira gute nko gukoranya n'abari abana gukorana nabo sindavuga ko ari bibi nase kungereranya nabo donc bavuze ngo hagati ya Daniela una Vestine na Dorcas ivyo bintu biri bizarre abije navuga ngo who's the best ngo nindarenze ubu ivyo birantuka tuko turakorera Imana twese dukorera Imana turabaririmbyi twese turi muri gospel hama umwe biri bizarre n'abantu n'abantu babikoze n'abatoye ububora canke utinya ubabazwa nuko menga bagushize hasi bo bakabashira hejuru cyangwa uvuga ati je bari abana nubwo ntarakora ibikorwa byishinda n'abarenze je si ivyo mvuga ico ngicyo ko twese dukorera Imana imwe kandi muri twese donc dukora neza ego nenko je ati zogenda gutera umukora uwo vyakira gute dukoranye ni bon so bari vyiza yabara amavuta vyayendari nabyaye
Mufutanye. Bavuga ngo yahora amata abyaye. Nuko nyene dufatwa nyene. Yahora amata abyaye amavuta. Ni mu Burundi ukunda ndi muri gospel. Muri gospel Uwambere ndikunda. Oya nyene uba wikunda uko niko kuri kuza. Mvuga yani umuntu ameze urafise role model basi. Wa muntu uba ukora ibintu kuva ariko naka aranyinspire ameze nk'umuntu amurabira kuto. Ya ndabafise mbese benshi. Oya sinamuvuga. Umutego ntuneranye. Oya sinamuvuga. Bazogira byorohe tuvuge babiri. Bon ndakunda Sandi ndamukunda vraiment uburyo afise umwete mwinshi cyane. Antuka ndakunda ukuntu yitanga, ndakunda uburyo abikora. Antuka ari mu bantu bampa courage. Ya. Undi muntu nawe ndakunda Fofo. Umuntu witwa Fofo ni umugore w'amasezerano. Okay. Donc arafise ukundi kuntu anyigisha ukuntu abikora. Bon aranyigisha yuko naho wowe wubatse mu rugo igikorwa cyawe kidashobora guhagarara ngo twama tubona ku bandi. Usanga umukobwa aragize mariage kuririmba biraheze. Kenshi vraiment niko bimeze. Ariko yaranyeretse ko birashoboka ko umuntu ashobora kubandanya. Kandi nivyo nama mvuga ko kuririmba ntabwo benshi abayimvyi benshi babiheba ntibazi yuko baba babikoze kugira ngo baronke abagabo. Rero bamaze kubaronka none abasigaje akora iki? Aba yose cyashaka. Urazi kuri ico Dani, urazi ico nimvira. Arashobora kuba yanabikoza cyo kuvuga ngo nk'umugabo ahubwo amaze kugera mu rugo umugabo akamubuza kubijamo. Rero Daniel umugabo yumva gukora ivyo bintu we Imana izomunyewe kima. Umwana burya rero ikintu cy'urugo kiraremereye cyane. Habasigaye ahushira ku munzani ukavuga ngo ndaheba urugo nukuva ndaheba umugabo canke ndabandanya ndi. Ariko so umugabo yo ari umuntu ari complicated none kuririmbira Imana ikigo c'Imana ntakosa ririmo. Ese bavuze uko gutahura ibintu ariko abantu bose babitaho. Nububono tunyene. Kandi ukuri kw'Imana umuntu ashaka kuza umuntu. Umvira umuntu ashaka kuza umuntu ngo nusiye kuririmba ukwe. Yesu. None ko mwijuru tuzoririmba ariko yo tuzoja kizoba kitujanye gusa. None yumva. Umubuze ngaha mwijuru tugikora. Oya bifate muri ensemble kujya kuntu ushobora kubukunda nk'ibaragira ukumva ko menga niryo rya mbere gusumba yani. Aho wasanga ari umuntu aho gatanagereko. Rero hari umugabo urumva ushobora kujaho ugasanga natawuri ivyo bintu. Sasa Fofo ariko uravuga ahubwo je nibaza ko yagize Imana kubera n'umugabo bakanye nawe n'umuririmbyi asanzwe akunda ivyo bintu. Aho usengerera Imana izoguhe nka ireri cameraman wacu nawe akunda umuziki. Jesus Christ. Oya nashatse kuvuga umeze nkawe tu abikunda. Antuka Imana izo mu mugabo nyene duhuza tu atambanira ahubwo azonshigikira mu gikorwa canje. Kuko antuka ni yambere kibambaza Imana izo bimubaza. Ubifata ko Imana izo bimubaza? Kuri izo bimubaza parce que azobanzimirije ingabire yanje. Utangiye no kumutega iminsi. Yabagowe prep. Nk'ubu dufate nk'ubu turi donc turabaye muri fiançailles akambwira ngo azomfasha azonshigikira mu nyuma tugeze mu rugo akacaminduka ngo bihebe Imana izo bimubaza kwera cambwira Imana heje ndakaravye ndehe maraso yanje ntuyambazi yabazo yo aramutse avyanse nta mukire muri fiançailles wacu muheba shavyo ngora kubandanya gukundana nane rega shaka kwebe ko arambuze umuhamagaro wanje Dani rero ndaguca intege gato yes Ega ndaguca intege muri buno buryo uzi ko kenshi umuntu rema mu bwenge bibaza kure mu bana birangira atari we mu bana ya vyama vyashitse kuri benshi kandi nibisanzwe rero kumbwira bon je nka nakuze nimbira yuko nzobana n'umugore azi kuririmba kabisa none warihebuye mugaje ndamaze kubona ko atari we tuzobana uko niko kuri ibimenyetso mfise binyereka ko umugore tuzobana atazi kuririmba tanka ubu ufise ntaririmba Oya nta office. Uri sure? None wabimenye gute? Donc canke abaririmbyi barakwanga. Ni muri yose. N'abaririmbyi mwe difasha kumuririmbyi mukume. Ni banyanka yabanyanga. Mba naragerageje ni umugabo nturagera vuga ngo naragerageje bari none nturagera. Sindagereye. Urakwiza imyaka se weyo kuca muri ivyo bintu. Ukuri kw'Imana. Bazi imyaka je mfise. Ko usanga ndagusunza ningahe 10 ningahe se 10 ningahe je uramara muri 10 na Mana yaje Ifura yo muri Let the Star Shine none imvura none nk'ubu nazoba ari imfura nk'ubu zombaza agifite imyaka ibazoguma ari imfura kwitwa imfura oya je ndakuze brand mu bantu bakufite imyaka myinshi cyane hanyuma none ko ndavuga Dani ntabwo banyanka ahubwo ni kwa kuntu nimba hari ibyo nagerageje nisanga ndi mu
basi uzobaze n'abantu bakuze uzokuba ati je nk'ubu nakuze nimbira ko for example nk'ubu ukavuga ngo umva ngo jewe ngo nshaka ngo umutipe ngo wiboga ari muremure uva ni karorero usanga ubanye n'umuntu kabisa bamwe bita ngo les amis de la terre ari hasi kandi ukamunezerererwa urazi ikintu nahise ndahigira Dani bisigura ko ibyo umwana w'umuntu kenshi yiyumviye bisa n'amarangamutima aho biba bihuriye n'ivy'Imana yo yibirikira ariko gusa ndakwifurije vraiment umbiriza ndakwature kwibiza mwana muto haleluya ubwishwa ndakwifurije kuzaronka umugabo anezerera igikorwa cawe amen akunda kuririmba agusupporting mbere binashobotse amere nka manager wawe amen Imana ivyumve kandi bikore ngo I receive kutabugishijwe simuraba satika Ndi wanya ahantu usenga muravugishwa sha oya ashaka muravuga mu ndimi mukituragura hasi oya vraiment twebye kuri eglise wapi abihari gusa turasenga tugasenga si ngombwa ngo tuvuge mu ndimi rega kuvuga mu ndimi si uvyigirisha ni mwe yera tumuvuga mu ndimi donc none umba uri kuravuga ngo abantu ukunda numvise uvugamwa abantu kubera ko bavuze abantu bakwegereye Sandi n'umuntu wawe iki ya Sandi en fait Sandi n'umuntu wa wundi adacika intege haduga hamanuka adacika intege donc naraba circonstance ari imwe canke bimeze gute no avuze ati je ndagiye kandi ndamurondeye kwanza ko ari ku murongo na turamutse turamukumbuye antuke je ndamukunda kandi arabitswe ndamukunda Mabuja Sandi ari ku murongo Yesu ashimwe Nashimwe cyane muraho neza Ebana tumeze neza kabisa ndi kumwe n'umukobwa wawe ariko aravuga oya araza nagenda mubeshe numbeshere ndasabye mundamukiriza uti bizubizu murambyuye kabisa sinabwabyuye ubu ni mu gitondo ni mu gatondo saa 3 twebwe ni saa 10:17 ndumva ko ego mwiriwe none Ebana sava tumeze ngo yambi ngo bizubizu umukobwa wawe ni Daniela ni Daniel reka ndamuguha abanza kuvugisha muvugisha hello mom Allô Daniel oui ça va bien umeze neza shana je ndashima Imana kuko nyene ndashima nizere ko nawe umeze neza ya ndashima ko dufise Imana turafise Imana uko biri kose Sandi nariko ndavuga ego ati n'umukobwa wawe uwo munsi hoza se hari ishopa yes Chris ivyo vyarimo oya ntaragera igihe nicagera nyene urumva nawe birikora ya mbwa paradiko oya urumva nariko ndamubwira ukuntu nakuze niyumvira yuko Imana yozompa umugore azi kuririmba nkaba mbona amenga ngiye gusaza atawe ndonse Imana birikora no ariko aravuga ati papa abazi ko usanga birabaye mama abavyeyi b'iki gihe nawe nyene bashaka mu diaspora ivyo navyo navuze bahego sinavyo ba diaspora mbwa naho nyine aje si bibi ati nako si kabi nawe menye ivy'Imana ikora hanyuma Sandi sinzi ko yemeye turi mu kiganiro amfete mwasohoye indirimbo na nuno mukobwa wawe indirimbo mbona yatangiye no kubikora mu karere turi mu kiganiro kuri Fresh TV neza kwanza kabisa
barakumva baragukurikiye cyane ariko baragukumbuye uzoza ryari jewe nzoza vraiment kandi nanje ndabakumbuye cyane n'ukuri sinzi uko nobivuga ariko ndiko ndabitegura nzoza ndibaza ko umwe tudashobora guhera nabi kabisa wow umva n'umwana ngo arakumbuye konka hano none yari karavuga rero ukuntu ngo muri abanyabikorwa niki avuga uburyo yishimiye gukorana namwe nanjye nifuza kumenya ahubwo twuko tubibona ko menga ntabwo muri ko muramukoresha nkuko byategerezwa uri si ibintu nuke je nibaza kuri ahantu tugeze je nibaza ko bishimishije antuka urabona Daniela nta n'umwe akora yaratanguye kuririmba mugabo urabona ko ibintu biriko bigenda neza kandi ibintu nuke nyene abarongorwa na mpwemu w'Imana nibo bana ab'Imana kabisa hajya nta mwaka uheze haheze igihe kingana gute 5 mois tirabo 5 mois 5 mois mukoze indirimbo zitatu ariko abantu hano uravye ni kwa kuntu bavuga ati kubera iki mutomukorera nka EP cyangwa album ikaja hanze nyene ibikorwa vyo bigashininga koko nk'abantu bo muri Let the Star Shine nkuko nabivuze ati abarongorwa na mpwemu nibo bana b'Imana byose biri mu nzira byose biri mu myiteguro ibizoza muzobimenya ndashaka kuvuga projet ubu nyene ariko tuzohashika Imana izobidufasha kabisa umunsi wawe rero hiyo biba bimeze gute in Canada hari abantu nyine babifuza kumenya tu nk'ukuntu sanda bameze ari hiyo iki urabona umuntu nabyutse ino harimo usanga nk'umwana w'umukobwa arategura kayi breakfast guco niki ufise ubuza gatonda we hiyo biba bimeze gute hino nyene kwanza nk'ubu turi mu gihe c'imbeho amanyene nk'uko bisanzwe nko mu Burundi nyene ubyutse nyene urabyuka ugategura inzu ugategura kayi niko kurya nyene ariko rero ino cane ubu akazi ni hatari muri ibi bihugu nyene byose ubikora mugabo ugacuja no ku kazi ndazi ko mu Burundi hariho benshi usanga muhira nyene ariko ino rema nitazi ko ndamenya ino barakora cyane barakora cyane abantu urabe rero umukobwa wawe nawe nk'agasama agire gutya yorere kajugujugu byose ni n'icyo y'Imana byose bishika burema kuko natwe twahageze ntabwo tutari tuzi ko tuzohashika mugabo twarahashitse kabisa nta nitoshikana umuntu kandi nta itomukura yego asha ngo arakiriye sasa iyi ndirimbo yanyu rero bivanye nuko mwari mwateguye mufise iyihe project ko yogera hehe hanyuma kubera iki wifuje kuyikorana n'umuntu n'ubundi usanzwe uhagarariye nka manager muri label yanyu murongoye ndibaza umuririmbyi wese yavuze ati ngomba mpaguruke muri iki gikorwa cyo kuririmba muri bari mu icarico cyose project yariyo yose uyikora uvuga ati ndashaka Imana yoshikara ntuyikora uvuga ati ndayibike mu kabati cyangwa ngo umenye ngo abo muhira gusa mugabo uba wifuza ko ishika kure ubutumwa bugatubwira benshi nukuri Daniela ndibaza nawe urabibona indirimbo wayumvirije kandi ibikorwa byiwe uramaze kubyumva aririmba neza aririmba neza kabisa ko iyo mpano yiwe yogera ahantu iyo mpano yiwe igashika igakiza imitima ya benshi kabisa je ndazi ko ari Imana yamuhamagariye kandi bizoshoboka naho ngo kuririmbana nawe nawe urazi nyene bitangurira mu nzu naravuze ati reka dutegure indirimbo hamwe nyene urabona ko nza nkora ibikorwa ni benshi abantu benshi basaba kuririmbana nabo ariko nararavye mbona nta mwanya mbafise urazi ko nanje mbafise amafilme ndiko ndakora mbika muri stock kugira ngo canke indi n'indirimbo kugira ngo ninashikire
ndaronka izo ntanga mugabo vraiment kurikora kubera Daniela naravuze ati ntegerezwa kuyikora ni mu bwa buryo nyene donc ubutumwa bwa babiri bushike kure canke jano bwa gushingano ko kabisa murategekanya nko kumurondera n'ubundi n'iyindi korabo twamubonye ryari mu Rwanda twumva ibihango agera kwa na Dorcas na Vestine ariko biherera mu nzira ese ubwo sigwara kurukura ejo go byari inkuru ibintu ni buke arashobora kuririmbana nawe none nta gihambaye kirimo je nibaza ko bishoboka canke tumukubite kamikazi ntirirwa arajabuka hakuye kamikazi nawe nyene bishobotse nawe nyene ni byiza yego kabisa wale wese bokora okay mu bantu benshi rero ukumbuye mu Burundi ninde ukumbuye gusumba abandi bose ariko munguye munguye of course ndazi ukumbuye benshi ariko hari umuntu uvuga ati this one ari ku mutima kabisa I miss him cyangwa miss her ku buryo bukomeye ndazi icyo ushaka reka ndagushirire neza nkumbuye happy river aramwemeje arahiye kabisa Yohana tugushi oya ntushiriye heza ahubwo uvuza kari ku mutima ntabwo ari blague vraiment kandi rero mbona bakumbuye abantu bose nk'uko babivuze ariko rero nyene nawe tubyumva by'umwihariko apiripa yubaho cyo ndamurondera ndamuha intasho ikiganiro nimba atari karagikurikira iragaragaza kugikurikirana kabisa mama tubashimire rero tubipfurize n'ibihe byiza kwari kubavugisha twumve nyene yuko n'umusitero wacu aba ameze neza yego murakoze mugira ibihe byiza namwe Imana ibahezagire yego amen ya Dani wamwumvise namwumvise kumbe murakunda mama umukobwa wanje ngo akumbuye ripfa none birakubabaje umwana burya ubashatse kabiri azubugira kabiri none hari ikibanza ntamwegera kamengo urafuhiye mama wawe oya nomufuhira kubera iki ahubwo uvuga ati bana bino bintu birame n'amavuta kabisa cyane nera ko bikubira byari umusaruro mwiza anyway man nagumye nkuvugisha ibintu byinshi n'ingene uririmba neza utarandirimbira ku ndirimbo rwari kuri yandirimbo mwasohora ndakeneye kumvira ko yaririmba ko gato nanamure kuyatandirimbiye ngo numve sande aho yaririmbye yesuwe urabona ko yakanye ndiko bari yakanye abantu ntibaririmba ahubwo nyine ntibari kudushurusha tugasirimba nimba ari igisirimba tukagitamba nawe basi nzoririmba n'agaruka aho yandirimbira gato basi turirimbira gakarasi ndagufasha nimba hari aho bitebira byava bikugombe yitwa gute iyo ndirimbo yitwa dufise imana dufise imana nari kutitabiye ziniyo kuko yindi tananirwa dufise imana yo ikora bigakoreka dufise imana yindi isezerana bigashika dufise imana y'urukundo n'imbabazi oya wansondera wese ukuririmba ririmba neza ifire nyene nkuko wari umeze muri studio hari ukuntu izi kuroranya igatunganya igakorera ku mwanya niyo mana yeretse Eliya ku musozi Karumeli iravuga irakora ishiraho ibitariho ibikomeye ikabyorosha Imana wawe nako kantu mbashaka vraiment namuna nakubwira kufijwe ikinza cyo kuririmba yamba numuririmba neza kabisa Imana ibishimirwe glory to God byose niyo bikora bana
ijwi ryawe hari ukuntu kabisa jemba numva rifise ubundi buryohe sinzi n'abandi bantu ko bariko baravyumva so wavyumvise gute no tuganirire gato uri muri studio gukora na producer w'abahinga nka nabonye yakozwe ko na Lily Every Pro muzeya uyu Bed Best na akora mastering niki bari bimeze gute muri studio bon ntivyari byoroshe uretse nyine ko bon je kubisanzwe byaranyuruheye kuko nibuka ko bantelefone bampamagara ati nyaruka muri studio sinari twigira kibe tubarambira ati twandike indirimbo nasanze beat bayikode sindashikiramo ndonka agapapuro ndandika iby'iwanje ndirimbira nce nditahira ibyasigaye nabyo bisigaye nyuma yo muri gospel akenshi dufise amakuru biko ngo mwahumekewe muna mpemuyera ubwo buryo wewe waje kwinjizamwo ko cumengane ryari ryarigara nyene risanzwe oya sirigara ubundi abantu bavuga ngo je ngo bankuriki ngo masenga Imana kubera iki kintu bajye abantu bararuha cyane kuko ubuzima bwo gusenga n'ubuzima bwa misi yose ijambo ry'Imana tugira ngo twame dusenga ubudasiba so je ndiko ndasenga amasengesho yanje ya misi yose sinshobora kwibagira ingabire yanje ndayisengera so emwe ndayisengeye naho mbwira ati n'uyine ati créer andika indirimbo ibisigura ngo ndinde gusenga ngurumva Mana ya nsanzwe ndabisengera misi yose mva n'ubuzima bwanje ufata nkaho nubundi iyo protection bisanzwe hari bisangwa ari ubuzima bwawe muco ubyatura ubwo nyene sincasenga urumva aho mbashize mu bwoba nguru gusa ntibibujije ko mfashura gufata umwanya ukwiye wo gusenga Imana nkasengera ikigwa canje mugabo bishitse donc byarashitse kandi antuka sigikorwa kimeze nabi indirimbo bariko bayirabe twanayipininze indirimbo je naciye muri kayititije numva ariko arizo ya ndirimbo harazi nk'isambona yaso bati ya ndirimbo abantu batangiye kumenya nize neza bagende bayirabe irimo n'ubona poa mu mudiho niki numva ni igikorwa n'ubundi bumva yuko gifise n'uburemere ico gihe wasanze Sandi we yahejeje kwinjiza canke no yinjije nyuma yawe yinjije nyuma yanje kuko novuga ko yanditse je namaze kugenda kubera hari ku masaha yo kumugoroba jewe narahejeje kwandika indirimbo hama ndashiramwe amajwi nagiye bwari bwa mbere je ndirimbye ndiko ndasoma mu gipapuro kora navyatiye aho nyene sindaririmba ndiko ndasoma amavesa abarinje numva nyine bikoro hari nivyo nari nanditse nagenda ndasimba ngasanga naho biramflashije n'ibindi nkumva nyine hari ko arazi ibindi bishaje nuko nyene tubaye niko mubayo kabisa oya binerekana yuko nka byakunda bino bintu mvuga ko bifise nk'ingabirano kabisa nimba ushobora kurimbira muri studio kumva ibintu bikoragurika harimo kandi kantu nyene kakabijyo ubusa no wisabije navuga ko ari ubuntu bw'Imana kweri kuganje nta na kimwe shoboye kabisa so uravye rero Dani uburyo ubaye muri Rebo ugasubiza n'ubwenge nyuma kera utarayijamwo ugize nk'ico no kwita statistique kugera no munsi hari ikintu gisa n'inyungu ubona bimaze kukugerako kugeza ko uravye ibyo uri kurakora no munsi baravuze ngo akuzenika muri ko antuka ugerageje kubiraba ntaraje muri Rebo ari bwamenye kadi ntaraje muri Rebo waro nakumenye mengo usayininze kwera usinye so rero bisigura bana ndakuze mu machurch mu ma worship guco ayusho uri si ndavyibutse diko nusengera mu cara mawe ngora ndabikubwiye baho mu bisanzwe hariho itandukaniro ugerageje kuraba uko byari bimeze ubwa mbere n'uyu munsi uko bimeze Daniela wakira siwe Daniela uno munsi antuka ndabona change kandi ivyo ndabishimira Imana kuko biri mu bintu nakuze nsenga Imana nsaba Imana ko yoba sindashika bravo ku rugendo mfise iyo ndiko ndaje sindashika nta nirobo ndagiye sindanatangura ndacare muri entraînement gusa cha ufise indoto zikaze kabisa nimba uri kora kubita imizigo hanze nki muri monde wacu twita ngo imizigo nimba uri kurashira ibikorwa nk'ibi hanze abantu batangiye no gukunda n'izina rikaba riko rakoroka bati ndacari nko mu myimenyerezo byanka byakunda ufise vision nini cyane ariko nyene si ku rugo ruhande gusa wanataka separate we usigaye na secrétaire muri dago hidden talent cyangwa uri kurajya ku mafaranga yes ndabumva secrétaire muri hidden talent nje ndabikubariye
wabikuye twe turatohoza uramaze kubitangayo ukambona sinakubwiye ko naje bambwira ngo vugana na secrétaire nsanga si uri wagiye niho nari ndi none wumvise ibyo bakubwiye ari ibyo je ko nari nigorera ndibire kwa muganga umuntu yabimbwiye ntabesha nta jambo mu ariko nyumva nkuko yavuze akuzuye nikamurekwa nabo bariko barabibona ba making comment batubwire ukuntu baba babona ibintu guys uno mukobwa bamushigikire igikorwa ciyo kiri hasi mu kirabe niba mwumva abimerita ni n'umwana w'igihugu nta mpamvu yo kutamufasha akajambo kamwe rero canke tubiri tukurekure bandanya n'ibindi bikorwa hidden talent ntiyabikobora bo akajambo kamwe icambere ndabashimiye cyane kuba mwanyumviriyeko si bya bose parce que nkerageje kuraba n'abajournaliste si benshi bameze nkamwe hari nabo wandikira bakakugarako bakagwa rendez-vous akavuga ati nzoguhamagara mu ndwita ndwikagera ngo ndacabyibuka nzokugera ndacabye aya birababaza tu mugabo nukuza murabihangana hakaba yabuze umwanya canka atarabona ikiri muri wewe cyo tuma guhamagara aya nibaza ko harimo inzigo barabishiramo inzigo kandi nta buryo bashikana abajournaliste boshaka buhinduka surtout abajournaliste bo ku maradiyo na ku mateleviziyo bamwe mugasiba aho bari biyumva nyine ku tuntu baduhindura mbabazwa n'ikintu kimwe ugasanga ku maradiyo hari aho utwara indirimbo bakubwira ngo uriho amahera ariko ikibabaje ni uko 80% indirimbo zivugwa ku iradiyo nuko ziba ari inyamahanga cyane bazo nene bajya bavugiriza barabaha ayo mahera ako kandi usanga babinjiriza mu bundi buryo ubwahe buryo ko naho umuvuzi atamenya ngo nakayamvugije mu Burundi naka ugasanga nta na merci akubwira ariko jewe umurundi kazi cyangwa umurundi yo muvuza arashaka kumbwira ati merci cyangwa mukazohura n'ikindi gihe ukasanga agufashije indi service mugago sa wirigura vuza abana akabana niba nakuzi kunabaho they don't care niba nagukeneye mugago dani uraza naguciriyemwo bijya bintu byo kunda vyibaza bikorwa uburyo system y'amaradio akora uzi ko hari ukuntu ushobora kuvuza indirimbo utanayinezerewe atani y'ukundi muga kubera ko le public cyo bita audience abagukurikirana bo kubera ari byo bashaka uri oblige ku radio yo kubakiniriza umweru bibukuru ni wowe ni wabikunda none ko ninashiramye indirimbo azotegezwa kuyumva ayikunde yanke mugategezwa kuyumva birarura mugwa biramirika Dani urazi ivyo byari kuba bikunda yaba uno munsi isi tuwemwe ikiri nkiya kera abantu barindira indirimbo ku radio gusa mugo umuntu yagiye kuri YouTube for example yumvirije yumvise nk'indirimbo ya Harmonize na Caroline bareka tuvuge nk'iya Bahati bukuku muri gospel no Changeros muhando ya change yo muhando yamaze kuyumviririza kuri YouTube kana mane karambira ngo dero kasi na bestine ibintu byo gukunda abanyamahanga ibyo turiko turaca mu gihugu cyacu ngo n'umuhungu aguma bagarukana nubwo nanje abona vuza abanyamahanga nta kibazo urumva nukuvuga ngo iyo ndimbo nk'uyu yamaze kumva kuri YouTube akayikunda hageze ko asaba ku radio cyangwa hageze ko akenera ikintu yumviriza aza kuba akeneye za ndimbo we asanzwe n'ubundi yarumvise abarizo abamukinira ku radio sasa ku radio ni abari bumviriza ya radio ntibamuhewe ibyo ashaka aharaye ya radio iraza gutakaza abayikurikira icyo nico YouTube ibereye we uri mu Burundi ukaba ugikunda ibintu by'abanyamahanga gusumba ibyo mu Burundi genda mu mahanga jayo kuko nibyumvikana koma umwana w'igihugu ashobora gukora iki gikorwa agadepensa amahera menshi hamara agenda kuri radio bakasaba yandi mahera kandi ari igikorwa ndabashiriye ari ibintu rero bita hari amaradio bita radio commercial nukuvuga ngo zashiriweho kudandaza ahubwo namwe ahubwo n'ikintu kimbabaze niki bajya abanyamahanga barabariha ko y'amahanga nagusigura impamvu we Daniela ashobora gukina umunyamahanga kubera ko ico bita le consommateur w'iradi ni nkuko muri restaurant Dani we umaze kumenya ko abakiriye bawe ibice 90% baje basaba umuceri n'ifiriti gocho kumuteka ibijumba ivyo biratandukanye n'ivyo mwende majamura sikoreka ngo sinarabishigikiye wanashaka mugabo ingwara hanini iri kubene gihugu abene gihugu batangwe kuko je ndabizi yuko ninavuza indirimbo nka umujournaliste ayivugije ijyambere akavuza ijya kabiri bazoteba bayikunda gasha unazanye n'ibintu ngivyo tanumva ngwaye n'umuntu so warukivuga rero ngo bakurikirana ibintu byanyu ego bankurikirane abakunzi ba Daniela koze kandi mvuge mbere nifashe neza abakunzi banje ndakunda cyane akenshi ndababazwa n'ibintu nyene nk'ivyo tu birankura muri monde rero ndabakunda cyane nkurikirane
gira subscribe nimutarayikora kuri Daniela Koze kabisa. na page yanje nkurikirana following ni Daniela Koze kuri Facebook, Instagram Daniela Koze, Twitter ni Daniela Koze, natwe turayikoresha. TikTok ni Daniela Koze. Ubaho kabisa. Byose Uri urumva muri bake muri gospel. nyine turabira hose mu micungararo yose. So nimba atakanzigo karimo na kino kiganiro ugire partage kugira gishikire benshi. Kabisa. Ndabakunda cyane. Wakoze kuza. Yeah. This is Flash TV. We shine to progress.